kunegura ata solution uri butange ujya ari ahantu bari abatera abatuma bahunga batarenga ukabona umuririmbyi araje azinanye n'abajournaliste 50 barayerera aba journaliste nyene mwabona baza ngahe Bujumbura ni n'aba journaliste bagenda gukora ama reportage za Goma zande bajya nyene babamenyesha makuru ngi bamwe twakira raba yo Kidumu agiye mu Rwanda ibibazo abazwa muri media bagomba kumuzana ibibazo vya politike nko kumengo ibibazo igihugu ibibazo bimengo no yabiteye nabo y'indirimbo Dabogera kumwe na Kiyago basohoye bibutsa amateka y'ingabo z'u Burundi izo ntekera iyumvire uwawe nawe nari karatekera ngo nuko umunyamahanga yaje gutera igihugu cyawe ko haragwanira inzovu ubwatsi nibwo wabonera nabonye abanyarwanda bibasira umukuru w'igihugu cyacu ubabuze ivyo bavuga nico umukuru w'igihugu yamavuga ati aho bose baba bavuga ibi nibi ni manque d'occasion sukuza ngaha hari abantu ngaha babona ngo Simbizi yakoze ikiganiro ngo yigize umupolitologe nukubera nabonye yuko abazi yo politique nta numwe yashoboye kuza imbere ya mikro akabivuga cyanda bivuga do ama manière M23 igaca yirara mu bene gihugu nkuko ibikora bakica bene gihugu bakica abakongomani bace bavuga ngo n'abasirikare b'u Burundi bariko barabica umaze kubaho nta yindi gahunda ikurikira n'amateka ukora mane guhezagije amateka kwikira ni gupfa muzoze muracana imiriro mushoboye kota hatangiye kuzaba infiltré baraza bazara baboyi bazara bayaya bazara ba serveur bakora mu bare ma boîte hama umunsi wago bari bapanze ama media kwari kuvuza gusa umvise amasasa ariko aravuga mu gisagara gacavuga ati babahungu bashitse mu munji umusirikare wa Kongo avuga ati nzoto eza na pièce de rechange te bisigura nzoto eza na pièce de rechange te bisigura yuko umubiri nta pièce de rechange ugira ndabaramukije mwese bakunzi ba Simbizi wasema Vumba uno munsi nashimye kugaruka kugira tuyage kuri ibi nabiriya hanini biraba ubuzima bw'igihugu kamaze shire muri mode ne pas déranger gira ntihagire uhuza kundondera dibuzi ndabina bikogwa uno munsi niriwe mu Rugombo kubanda babwire ico buri murundi wese abakwiye kumenya hari live tugeze kugira gahe na Chimamanda avuga ngo mu Kanyosha hariho amapoto yaguye burya kenshi mu bintu maze kuraba neza mu bintu maze kwiga neza nasanze kenshi abantu bakunda kunegura ibintu kenshi banegura ibintu baba bafise ide y'ingene bitorera umuti muri live tukora Chimamanda yavuze ati yari karerekana ati raba ngo nk'izo nsinga ziri hasi poto yaguye ndamubaje ikibazo kimwe ati wakoze iki kugira izo nsinga zisanukwe je kibazo namaje Chimamanda burya kunegura ata solution uri butange aho usa nk'ubari kararogotwa igihugu ni cyatwese Imana nambara duhezagiye kaduha igihugu
burya kuri ino si hariho abantu babaye atagihugu bafise, atagihugu na kimwe gishobora kubakira, bariho ngaho kuri ino si. Imana yaraguhezagije ukaba wiyumva yuko ufise igihugu kikwemera, kikwakira, kikuhokonesa. Iyo ni intambwe niniya cyane ufise. Ico gihugu rero nuho bari muvyeyi wawe. Nagiye gusanga kenshi nuho nama ndabivuga, abarundi benshi twayeho kubwoba, twayeho mu kubaha. Abantu turabatinya, abantu tububaha, tuje tuvyemanga, tuvyemera. Kuko umuntu arashobora kuba ari muri poste runaka, ugasanga agira ubwoba bwo kuyivako, ugasanga hari ingingo zimunanira gufata, akabona ati byiza nari kubigenza uko, ngo bagatinya gufata ingingo. Benshi abantu benshi igitsure gikora ku muntu abafise ubwoba, ku munyabwoba ni igitsure kimukorako. Umunsi w'ejo general kije imodoka kugira mvugire vya Chimamanda, namubajije ati wewe namba uri kuranegura ati amatsinga wakoze iki kugira ziduke? Hose ndi umukozi wa leta, nibingahe twe dukora? Nkagura ibitoro, nkafata riske, nkaduga mu Rugombo kuri frontiere, ahantu hegeranye, ahantu ku Rusizi, nkagerayo atawantumye, kugira nze kumenya ati abene gihugu ndabamakuru ameze gute. Uko iyo umubanyi inzu yuri kirasha, ugomba kugenda kumenya amakuru. Kwinzira kirasha gwanjiyo ntihava yandukirwa. Apana kuba nicaye Bujumbura ngo ndindire ngo amakuru bazoma. Nicaye nga uno musi mvuga ati namye mu Rugombo, ima video muriko murayabona. Aho ni kujya kane narindi ku Rusizi, hafi yo ku Rusizi. Ama video muriko murabona ari mvuye kuraba ati abariko barinjira mu gihugu ni impunzi koko, sanga ni impunzi. Igihugu cyabo nta mutekano hari, mu karere ka Est nta mutekano hari intambara. Mugabo sinarindiriye ngo RTNB ihaguruke, kubera RTNB yo televiziyo nkuru y'igihugu ifise uburyo bw'igihugu, ihabwa n'igihugu, ifise imiduga, ifise igitoro. Hajya muri RTNB hariyo station, ntibabura igitoro. Akazi nakoze aya mavideo muri ko murabona ahantu nageze RTNB, sinarindiriye ngo RTNB ko peut-être tuzanga bafatiriwe n'ibindi, kuno musi igihugu ifise izindi migambi, hari handi makuru abahari. Mugabo mu gihe je mbona ati umwene igihugu arakeneye ino nkuru, sindindira ngo magango RTNB igende, ndavyiyumvamo vuga ati ndafise abantu banyizera bankurikirana baba bakeneye amakuru, nahagurutse ndimenya ndagenda ubwo gukunda igihugu, kugira umwene igihugu aronka amakuru. Nitwe turi kuri zino mbuga, izi mbuga nitwe tuzikoresha. Hari umuntu yambwiye ngo simbizi none ko wagiye muri politike. Ati no, nivyo bihe bihari. Ico BFS ukurikirana imbuga za BFS yarandise ati yagira umuririmbyi aza gusora indirimbo muri bino bihe, kubera M23 ifise album iri kirasohora, kubera niyo makuru ari mu karere. Kandi uravye amakuru ya M23 n'u Burundi bifitanye isano niniya, kubera ingabo z'igihugu zifise ivyo ziriko zirakora kugira umwene igihugu u Burundi ntashikirwe. Abakongomani twashoboye kuyaga nabo barambwiye ati
urukiza tugwiteze ku ngabo z'u Burundi. Hariho interview umusirikare araho yakoze ku mukubito, niwe yavuze ati hari umurongo uhari bonyine barawuzi. Niyo mpamvu n'abanyekongo bambwiye ati burya ari ahantu bari abatera abatuma bahunga batarenga. Aho hantu rero batarenga niho byasaba yuko nanjye menya kugira abenegihugu b'u Burundi baryame basinzire, mugabo batajya mu mukondora zose, bamenya ati umwasi mu gihe bari ku rugi umuntu amenye ingene ashobora kumwegeza inyuma cyangwa aguma hiyo nyene, kuko bahigira abarundi ni benshi. Hari abantu badakunda amahoro y'abarundi. Abarundi turabanyamahoro, nta murundi arigera avogera ikindi gihugu. Hari abantu bitiranya ivy'ingabo z'Uburundi ziko zirakora muri Kongo. Kongo yarambaje abarundi, ni bene wacu, nimuze mudutabare turatewe. Ni nayo mpamvu umurundi ari muri Kongo. Nta murundi yigeze avogera ikindi gihugu. Ivyo ntivyigeze biba, nta n'umunsi n'umwe Uburundi bwigeze buvogera ikindi gihugu. Igihe nabone yuko n'Uburundi nabwo buriko buravogerwa, narahagurutse. Muribuka uko incuro nasiguye ingene imico yinjiranamwo, ingene umukoroni mu kuza gufata Afrika yakoresheje umuco, yakoresheje religion, yakoresheje idini, cyo bita culture religieuse. Naho ubona abamizilma bambara amakanzu nk'imico y'Abarabu, kubera umuco, idini n'umuco barawukoresheje kugira baze bavuga ati tuzana ijambo ry'Imana, kugira bamenye ivyacu, basukuru bacu birega ahantu hose ahari abagenda bahurira bagiye kubandwa umuganuro. Niho bubatse amaseminari makuru y'amakatedrale y'amasengero za Mugere, hari imana nambari za Mugere nambari zandi mu Vyegwa wabo w'Imana. Usanga aho nyene niho bahereye, kubera niho ubumwe bw'abarundi bwari buhagaze ku muco. Abarundi bose bemera Imana imwe, barabana. Umuganuro, guterekera, baje bishimikije umuco wabo. Mbwa munyuma wazanye Bibiliya, wazanye Korowani, ni nawe yazanye inkoho. Ni nawe yaraducanishije mu kuba yabanze kudukura kuri ya Mana, abanza kudukura kuri bwa Burundi. Hamwe wumva yuko tudasangiye idini, tudasangiye ubwoko, twumva yuko turi abanyamahanga. Kandi muzobirabe, urashaka kugenda ahantu ugasanga apima mugende, twebwe tondera igitoro iki, shagenda nko muri Sopebu ugasanga kurumu yambara Islamu, kagomba ati none umurundi kabisa. Zorabe mu masengesho yahuza ibihugu, ajya mu masengesho y'igihugu amwe barashira hasheya cyari karasenga mu kirimi, haragiye wikanga wibaza ati none n'umurundi kubera iki? Inkomoko zavyo hari abantu bazanye imice bagomba kuducanishamo. Niyo mpamvu no musi dufise leta igerageza kutwereka ko turi abarundi. Iyo habaye amasengesho mpuzamidini bose baza, buri munsi agasenga mu kwemera kwiwe. Ubwo rero nibwo bumwe abarundi twari ko turubaka, nibwo bumwe tubayemo no munsi bukuriye gukomezwa. Ugaje usanga rero hari abantu bitwaje umuco bakaza kuvogera igihugu. Narababere cement fonda babwira ati aba baririmbyi baguma baza,
akaza yitwaje umuco, ukabona umuririmbyi araje azinanye n'abajournaliste 50 baraherera aba journaliste nyene mwabona baza ngahe Bujumbura, ni nabo journaliste bagenda gukora ama reportage za Goma zande bajya nyene babamenyesha makuru ngi bamwe twakira babarimbye ni twasasira ibitenge bamwe twaterura nibo bazanya cyo twabona ati ni kuneza abana bavandimwe nta ngorane. Raba yo Kidumu agiye mu Rwanda ibibazo abazwa muri media bagomba kumuzana ibibazo vya politike nko kumengo ibibazo igihugu ibibazo bimengo no yabiteye mengo no bitorera umuti yamabishura agenda umuririmbyi. Igihe baje baririmbye bahaza n'amasemererane hari igihe muzobona yuko hari ingorane baririmbye nyene bamwe twafata neza. Muribuka nk'ujya mukobwa arambari DJ Brian twaramwakira tukamuha icubahiro, mugabo uri kuraraba ibintu agenda avuga ku mukuru w'igihugu cyacu ucubona exactement mission bari bafise kijagiye. Uburongozi bwari bwiyumviriye neza ntireka bano bantu turabe tugurura imipaka duhanahane baca bakoresha umuco umuziki twagwa muri culture wa muco nyene umwe mukoroni yakoresha niwo wakoresheje ngamo kuza gutata igihugu, baje gutata igihugu barakitata bihishije mu muco. Twebwe iwacu hari ukuntu umuziki wigenga umenga ibintu by'ubuzima bw'igihugu mengo ni bituraba mugabo barageze yuko n'abanyamuziki bahaguruka uko nari nabivuze mu nyuma. Bifese yanditse ati ibihe tugezemwo nibi mugabo ndisubira no musi umuririmbyi abaririmbyi bose bariko barahaguruka nabonye indirimbo Dabojeri kumwe na Kiyago basohoye bibutsa amateka y'ingabo z'u Burundi. Ubu ni gihe cy'abaririmbyi bose bahaguruka cyangwa umurundi wese ahari. Namba jewe naravuze ati ndahagurutse ndagiye ndakoza amakuru aya n'abantu benshi nzi makuru ntanga ama intervention ngira bimaze gufasha. Uburundi ni impetso yacu nta munyamahanga azuza gukundira igihugu. Uno musaraba abarundi bipfa mutima wobona izo ntekera ziri kuri no miryango, izo ntekera iyumvire uwawe nawe nari karatekera ngo nuko umunyamahanga yaje gutera igihugu cyawe ariko haragwanira inzovu ubwatsi nibwo wabonera. Twe turi ubwo bwatsi rero inzovu ziranigana abafise ibifaro abafise inkoho abafise iki mu gihe twari dufise amahoro twari dufise umutekano turiko turakamisha kuri no munota. N'ubutunzi bukomeye ubumwe uno musi nta muntu umwe ari privilege nta muntu asumba uwundi bisi tuzitondera hamwe uwibungenze niyo ba privilege wa wundi nyine ubona ati uyu muntu bisi je hatangura niko bimeze. Naho uvuga ati ngo kubera haje bisi natangure kujya y'abatutsi, naho uvuga ati ngo kubera ngo haje bisi natangure kujya y'abahutu. Ico nicerekana yuko ingorane ari za twese. Naho uvuga ati ukora ngo ari umutwa nabanza agende ko ari minority. Hapana, dusanga ibibazo turabigabura turafashanya muri ibyo bibazo nyene turabana navyo. Nibwo butunzi ibindi bihugu navyo bifise. Uri kuraraba gestion y'ibi bibazo duhura navyo ibibazo dufise ukabona ingene dushobora kubana navyo. Hari ibindi bihugu baba bazwa n'ibi
Nubu ari abantu batabitahura bavuga bati ni gute igihugu gishobora kumara imyaka iyi hari ikibazo cy'igitoro mugabo bene igihugu bakabandanya bagira wa mutima wa patience kuvuga uti hari igihe bizoba. Amasolution agerageza kurondegwa kandi solution sima ko umukuru w'igihugu nyine bari wayirondera. Nabaye example ya jewe ibi ndiko ndakora nga nta kintu na kimwe igihugu cyanguriye kirenge igihugu kumereza amahoro umutekano n'umwidegembe. Hari ibindi bihugu gushikiriza icyumviro nk'uko ndagitanga nga ubanza gusaba uruhusha. Mugabo je ngandicara nga aho nicyaha nyene nkashikiriza icyumviro uko kinjemwo nuko numva yuko norongorwa kugitanga. Hari ibindi bihugu bagupangira ibyo uvuga baguhereza intumbero ati genda uvuga ibi. Kakubwira ati wowe rero kunuku bigenze ukabwira ku ntumbero yabo abari bagutamika ibyo uvuga. Kabo je ngandicara ikintu nkagitanga uko ndakibona nkagishikiza uko ndakibona ata muntu numwe yamaye itegeko ata muntu numwe yamaye instruction. Yambwiye ati ibintu bigenze uko. Niyo wamwidegemvyo. Niyo ya liberté d'expression. Kwa gushikiriza buri muntu wese ararekure gushikiriza icyumviro cyo niko amategeko avuga. Nadutuma gutukana. Nambira yuko uburenganzira bwanje nukuza kuvongera uburenganzira bwawe apana. Ivyumviro vyubaka. Kumva yuko ntashobora kuvuga ikintu ngo nuko ngo ndagitumwe. Jerusalem kubona yuko hari tendance yuko umwene gihugu ashobora guhungabana umutima wiwe. Hamanje nicara. Mbone neza raba nabonye abanyarwanda bibasira umukuru w'igihugu cyacu ubabuze ivyo bavuga. Ababo batangiye kubafatira ibihano. Ubabuze ivyo bavuga. N'abarundi bahora babuze ivyo bavuga babonye ko twabahagurukiye. Twabonye intumbero baba bafise. Ubwa mbere bahora biyica ibi ukabona ejo batangiye kubesha. Batangiye kubiba amacyakubiri. Sinye kuvuga ngo hari ubwoko bugeramiwe bubangamiwe nande. Iyibazo ko tubisangiye twese. Iyaba hari abari privilege twari kuvuga uti nivyo. Nico mukuru w'igihugu yamavuga ati abo bose baba bavuga ibi nibi ni manque d'occasion. Nibanga ngabagiye barahindurwa bafise ama diplome PhD inde docteur professeur kwa ya ma degree yose akabariko mbwa munyuma bagakora ibintu bisumbwa n'umuntu atigeze sha no ku ntebe y'ishuri n'uruye rutokora. Hari abantu benshi ngaha bagiye barashigwa mu bibanza mugabo gatusanga ivyo bibanza batari bwabijemwo babona nko kumenga ibintu byose baje bishira ku murongo. Ni manque d'occasion. Na wa mutima mubi na yange so na bwabo biwe abarundi dufise bwo kudakeburana uvuga uti reka je moba kugira nanje agenda hicare. Ndabaye example amakuru amarezo sociaux abinge twe twavogerewe sinigize ndindira ngo bame instruction ngo genda ukore genda usatira uko. Je nyine navuze ati no ko mfise urubuga ndazi kubikoresha nanje ibindabizi reka mangane nabo. Nawe ahantu hose ubu ikintu umva yuko kimetriza. Umva ikintu ni domaine yanje. Ikintu uvuga ati ni domaine yanje. Ndafise icyo no kivugako. Sukuza ngaha hari abantu ngaha babona ngo Simbizi yakoze ikiganiro ngo yigize umupolitologe nukubera nabonye yuko abazi yo politique nta numwe yashoboye kuza imbere ya mikro akabivuga cyangwa bivuga do ama manière. We wanse kubivuga kubera ubizi. Nawe ubivuge mikro zirahari. Si ndashobora kuvuga ivyanje uko ndavyumva wowe ukacuza ngaho ma commentaire ngo uyo mutipe nuko no ni kubera nabonye ko wowe nyene ubizi neza ufise niyo wavyigiye arono vyakunaniye guhaguruka hamuzu bivuga abantu bahereza amakuru batekane. Sinzo kurindira je mvize umuryango surtout rero nkagero mva kuri frontière urusasu rwa mbere ruvuze ruvuye muri Kongo rushikira mwitongi wacu ba hakerke mete za Rusizi kubera twibige dunga twaca mu Rusizi genda umenye kibitoki. Je nahunze nzi neza icari cyo intambara nzi neza yuko n'amabali perdu yova muri Kongo akinjira ibujo
bariko barahangana hari arota kote yova ya mabal perdi akava hari akaza nk'abiya byaba mu Rubavu igihe M23 ifata Goma aho hari bisasu byaguye ku butaka bw'u Rwanda birica n'abanyarwanda usakara tubwe tubeho ivyo mbona neza ingene abanyagihugu umuntu ashobora kubaremesha igisirikare kiriko kirazibirira muri Kongo kyagira morale kikumva yuko kiri soutenu ukumva abantu bariko baraja ngango arabasirikare ko barapfira muri Kongo umusirikare arahirira gupfa imbere yuko umusirikare aba recruté yinjira muri ugo gwego hari indahira hariho nimbere kugira atangura amabanga hari indahiro barahira yo kugamburukira igihugu bajya barahirira gupfira igihugu kandi igihugu nugipfira gusa mu gihugu hari handi hantu ushobora kugenda kugigwanira hiyo gya nibishike nga ama mission muri Somalia gihe atangura ndavyibuka barayagwanije mbwa mu nyuma wazumva ngo bani bari privilege kuja muri Somalia cyo mwarabyumvise ngo wagashimwe bamuhaye ngo bamuhaye agashimwe ko kuja muri Somalia umva kuri Somalia hoho sawa umva umusirikare arabizi neza yuko akazi cyo no kugwana mu gihe Burundi baba buri pfisa amahoro umusirikare nta kazi abafise kandi ndikaboneka juste go aragira abahari kugira aguma komeye nyine igihugu bavuga bati kirafise ingabo kizikingira bagaba arigiye bavuga ati hari urusaso umuntu agenda kurasira ni hariye nivyo aba yarize nivyo aba yariyemeje iyo ndahira aba yarakoze mugabo ukumva abantu urumva ngo baguma bagenda muri Kongo unitumva ngo basoda bacu sinzi umuntu yibuka affaire yabo nyene bavuga ngo bringing our soldier byaba muri 2015 ko bring our soldier ngo bagira ngo hashtag ibintu by'ibintu ba bring abasoda mu gihugu atambara kirimo uburundi mugihe bafise amahoro uca bugenda gufasha abandi baba yakeneye este yakongera akeneye amahoro yakeneye umutekano iyo abantu bakeneye amahoro babaha igisoda dufashe n'abahinga igisirikare cy'u Burundi Goma yafashwe gute ibukavu n'amabanga y'igisoda ayo n'amabanga ugaca wibaza ati none Uvira yuko itarafatwa kandi Goma yafashwe mu masegonda 2 Goma yafashwe mu mwanya muto inyuma y'imyaka n'imyaka ntunafate n'umwanya uzi neza n'ukuri n'impamvu byagenze kujya ivyigisoda ari abahinga bazi neza ivyigisoda bazi neza yuko atagisirikare cy'u Burundi kigeze kineshwa muri Kongo ahubwo bakurikije amategeko y'igisirikare fata umwanya uyumvire umusirikare wa Kongo yahunze umusirikare w'u Burundi yagumye Goma muri ville M23 gacha yirara mwene yuyikica M23 ni ifise media twebwe abarundi cyo gentwe bwatangure kuvuga M23 igaca yirara mu bene gihugu nkuko ibikora bakica bene gihugu bakica abakongomani baca bavuga ngo n'abasirikare b'u Burundi bariko barabica haje hari muri ville kubera abasirikare ba Kongo twagiye gufasha abo baramaze kwiruka rabanga na hadenema ngaha Uvira naho rusase ruravuga be bamaze guhungira mu Burundi niyo mpamvu mu Burundi bwabwiye ati subira mu mugende guhangana n'igihugu cyanyu nta musirikare ahunga urahirira gupfira igihugu hari umunigeze kumbwira ngo mu basirikare muri yaranja ngo charger ntizihere ufuma wisigarizo gwa nyuma gwiwawe ibanga umusirikare ahirira gupfa akamena ibanga kandi bujya buri murundi wese yakwiye kwimva yuko ari umusirikare umutekano w'igihugu nturaba abasirikare gusa raba ariko barigo barafatwa nka grenade ngaha mu mazu samakura batanzwe n'abasirikare raba wa mwana umwe yagenda kurasa agomba tere grenade yatwaye n'igipolisi yatwaye na pick up ntuzorindira ngo pick up y'igisoda ngwize ubona yuko umutekano uhungabanye hari umuntu agomba kuwuhungabanya
urakora uravyemewe uremerewe n'amategeko, uri mu nyabune, utari mu nyabune uri mu nyabutatu urimwo. Bene wacu, ibi bihe tugezemwo ni ibihe byo kwiyumva yuko ukwitangira igihugu sima kubihembegwa. Nta mushahara uhari ukorera igihugu uragiha, ni ugiha. Nta mushahara uhari ukwitangira igihugu. Uzurabe abantu bakorera umushahara kenshi hari gusanga bakora ibitari byo, usanga bama mu myidogo, uzigaye yuko ati kugira igihugu nzo gikorere ariko kizobanza kuma umushahara. Igihugu uragikorera mu gahe recompense urayibona tu, urayibona uko bigenda kose. Gendo nka menace menshi je fonce kuko twavuze umaze kubaho nta yindi gahunda ikurikira n'amateka ukora. Mane guhezagije amateka kwikira ni gupfa, hari abavuka bagaca bapfa. Niswe umuntu abapfuye ariko arakorera igihugu, ariko aragwanira igihugu, ariko arafasha abazobaho, ariko aratanga ukuri kubahari n'abazobaho. Bene wacu, abahungu bo ngaho hakurya kuva imipaka yugagwa, igihe president avuga yuko abanyarwanda bahora baza ngaha tugasangira umukeke, tugasangira indagara, muzogende ku ma YouTube yabo, mugende za Inyarwanda zande, muzosanga bonyene igihe bakiza ngaha ingene bishimira mu Burundi yuko basanze ibintu birimo bizimbutse, ingene bagenda ahantu bakajya indagara, bakajya imikeke alaise. Tumaze kubona ko umubano wacu nabo hari ikindi kintu kinyegeje inyuma. Babandi nyene batuvuga neza no baci batangura kuducyoza. Turinumira tuza ati bazobiheba, turinumira maka bararenga umupaka, tuvuga ati no, trop c'est trop, reka natwebwe tureplika mu ndero y'ikirundi, turabubahiriza mugabo batanguye kuyiriza. Nejo bundi uzi yuko ucanye umuriro uzobuzi neza kuza kuwota. Muzoze muracana imiriro mushoboye kota. Nimwakenera ko tubana neza, mwarabibonye neza yuko twebwe turababanyi beza. Harimwe turiga tubavyonga. Mugabo na mukenera yuko mukeneye kutubanira nabi, natwebwe tukabishura, nimuce mutangura kuboroga, mutangura kwiriza. Murica abantu bica abantu bagaca bafata bakagira ico bita bouclier humain. Wowe ugomba bimwe umuntu agomba akagukubita, wowe agomba kumusubiza agaca atenga umwana uri mukubite. Kwera urya mwana umukubise aca bibagize yuko ari nawe uba wamuvyonze. Iyo niyo je bakina. Nababwiye yuko ahantu hose mubona yuko hari imiji kuhava wari umutego. Mugabo barundi kazi, uko nzi igisirikare cy'u Burundi ntikigugwa. Esprit umusirikare mu Burundi afise ni nk'esprit fise, on est incorrompu. Éthique militaire ndayizi. Umusirikare w'umurundi yigishijwe neza igisirikare.
afise ico bita ibanga. Rero umurundi wese ahari nareme. Hama aba nabo badakenera gufata position bibaza ngo umutekano urabasende DFDD ni mu vyibagire bene wacu. Umutekano no wabarundi bose. We namba wibaza ati sende umbiti ibi ni birabasende DFDD. Nibaza gutera ari aho gatumbi wanyu bakatera ibombe. Sabasende DD sabaki mupfira rimwe. Ukazokibaza yuko ati kurumanga urusasu ruje bombi je bateye misile bateye iki cyo sigaze gatangaho ni nta mutu kizosiga nta mutu ni twese. Niyo mpamvu rero ikiraba cyo bita umutekano w'igihugu ni kintu bita inyungu rusangi, si inyungu y'umuntu umwe, inyungu rusangi. Tumenyere rero guharanira inyungu rusangi, tumenyere kugwanira inyungu rusangi, tumenyere guhagararira inyungu rusangi. Apana ibintu ngo nukore ibya simbizi biratandukanye n'ivya twese. Burundi ni tongo ryacu, kandi tegeza kuri bungabunga, tegeza no kuri protege. Barundi bene wacu, jewe iyi message ino navuze ati uno munsi sinorara tutabiyazeko, kandazi ni benshi biza no gufasha. Hama ama commentaire muza murashirako aramfasha ni yamana moral, n'abantu bagerageza kuza barapartager izi message biratuma nanje ngira inguvu yo kuvuga uti sindabango ni sangapi, sindabango nihe, sindabango niki, gira mbandanye ndabahereza. Aini haza kubura abantu babiri batatu nabone bashobora kuyongera uru n'urugamba turimwo, iyi ni ntambara turimwo. Isi yarimutse, abantu barakudemoraliza, kwata bakademoraliza. Hari umuntu yambwiye ati Goma ati kugira hagifatwe na za Bukavu hatangiye kuzaba infiltre, baraza bazara ababoyi, bazara abayaya, bazara abaserveur bakora mu bare mu boîte. Hama umunsi wago bari bapanze ama media, kwari kuvuza gusa umvise amasasa ariko aravuga mu gisagara gacavuga ati babahungu bashitse mu munji. Abasirikare murabazi b'abakongomani, umusirikare wa Kongo twebwe kera twahunze. Mpamvu ndabwira yuko izi ntambara z'ubu zisa n'izabayeho kera. Ingomuki chini changa ndiko ndarangiza kana kanje umusirikare subiramo ngo ndakubwinye n'umusirikare wa Kongo avuga. Umviriza umusirikare wa Kongo avuga ati usubiremo. Yego. Umviriza subiramo. Umusirikare wa Kongo avuga ati nzoto eza na pièce de rechange te. Nzoto eza na pièce de rechange te. Nzoto eza na pièce de rechange te. Bisigura nzoto eza na pièce de rechange te, bisigura yuko umubiri nta pièce de rechange ugira. Basezere baririmbire ka karirimbo nakukugumya shara tuvune itubaha. Sawa rero, so mugire subscribe, bugatagire subscribe. Sawa rero mbo nuko rero hama ndibaza ko tuyaze neza. Uranyumva? Yego. Mvuze gute ko tuyaze neza? Ko tuyaze neza. Sawa rero ndabakunda cyane, je banyita gute?
Simbizi basemavumba. nkaba nkora iki? Akazi ko kuvuga. Sawa rero. Yego. Chiffre 3 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. 9 10. Sawa rero bakunzi basimbizi basemavumba, bye bye babwira ati bye bye ngona. Bye bye ngona. Sawa rero.